Isaha 6:10 zikaba zikuye neza muri studio za Radio Mugatezi FM ero akaba ari umwanya gukirana amakuru muri Kirundi mukama yashikirijwe na mugenzi wacu Richard Ndayijigiye. Ndakuramukije Richard nonge nagwani kaze. Ndakuramukije Ferdinand. Ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro by'isamirizi Mugatezi FM. Kaze kana karibu mu makuru y'uyu munsi wa gatanu genekerezo rya 2021 ruhuma umwaka wa 2020 yakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ngo naho mwimba tari kirenga ntibica ntibacika intege baguma ku kivi abo nabo akaba ari abasanzwe bakorera mu kigo gikora imbaho cyo mu Minago. Kumenyerwa n'abantu kenshi biragora mu gihe umufundi w'ivyuma agiye gutangurira ahantu hashasha, ivyo navyo bikaba bigaragara cyane ku basanzwe bakora amakinga nkuko bamwe muri bo babivuga. Ubumenyi butera busubira inyuma na cyane mu mashure bivuye ku banyeshure basamara cyane, ivyo navyo bikaba vyigaragaza cyane ku ishure ryisumbuye rya Muhuta. Amaze iminsi higaragaje ubukoko buterasobanuka neza muri zone Magara na cyane ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika. Ubwo bukoko bukaba bubangamiye abarovyi cyane kuko uwo kaguye ko aca amera nk'uhiye. Muhinga bw'ivyuma turiko tubifashwamwe na Ciza Jean Mukanya idonido ryano makuru. Kwino muri sanze muri radio Magara Tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa. Naho mwimba atari kirenga ntibacika intege baguma bakora bakaguma ku kivi. Abo nabakabara bakorera mu kigo gikora imbaho cyo mu Minago. Etienne akora muri ico kigo ati ntiyigera yicara muri ako kazi kiwe kandi karabamufasha kandi karamubeshejeho mu buzima bwa misi yose. Reka tumukurikire yavuge kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Sanzwe nkorera nga mu kigo ca seme y'imyuga mu Minago. Akazi ka misi yose nkoresha imashini ziraboteze na sistrikeri, imashini zikora ivyo kubaza. Nkora ku mashini ivyo dukora nkoresha imashini, hama hari abandi bafundi baba bahari babaje gukoresha tukabarandira imbaho zabo, hama nabo bagaheza bakaza gukora ibikorwa vyabo amakomande baba bafise. Ico kamariye nuko nyene buri munsi mba ndiko ndakora iyo ngize ico ndonka, hanyuma biramfasha mu buzima bwanje kuko iyo umuntu ariko arakora ugukora nako kujana no kuronka umwimbu, naho umwimbu utaba uteye imbere cyane ariko kandi gikomeye nuko turonka ingene umuntu abaho. Twebwe ico twifuza gukora no kubananya tubakorera neza nkuko twari dusanzwe kandi tubakorera, hanyuma kandi twifuza yuko ikigo kumbure n'abantu abakoresha nabo bocitura cyane kugira ngo bikunde tubakorere. Tukiri mu makuru y'iterambere ngo kumenyerwa n'abantu kenshi biragora mu gihe umufundi w'ivyuma agiye gutangurira akazi ahantu hashasha. Ivyo navyo bikaba bigaragara cyane ku basanzwe bakora amakinga nkuko bamwe muri bo babivuga. Ngo leta irakwiye gushiraho itegeko rigakingira abasanzwe bakora ku kazi ko gukora amakinga kubera yuko bakunze kuvugana amahera nabo baje gukoresha amakinga yabo ariko akazi gaheze bakanka kubahemba. Ni inkuru dushikirizwa na niyo mugabo Jackson asanzwe akora ku kazi. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Ndizeye Gerson. Aka kazi nagatangwe 2017 kugeza uyu munsi ndacagakora niko kambeshejeho ndetse n'umuryango wanje. Ako kazi natangiye kugakora nkiri mu Kirundo kugeza uyu munsi ndakorera ngaha ku Magara, nakomeje gutera imbere mu bijanye n'aka kazi nyene. Aka kazi kuva je nacikiza amashuri nararavye ndabura ikintu nokora muko maze guheba amashuri ca ndavuga ati reka negere aba bakora amakinga ndiga ibintu bijanye n'imyuga nyene mu gukora amakinga, maze kubimenya biranduza ndatera imbere ndetse nakurimo n'iparisera ubu nteganya kuyubaka mu minsi mikeya kandi mu mahera nkura nyene mu gukora amakinga. Ntambamyiriho urabona iyo uvuye nk'ahandi hantu kugira ngo wongere kuba umutima w'abantu bakumenyere harabamwo akantu kagoye kugira ngo bashire hamwe ku buryo bavuga tujya n'umufundi original. Birabasaba kweri igihe kinini ugasanga harimo intambamye rimwe na rimwe ukiriga udakoze ariko ntucike intege kugeza ubwo nyene abantu bakumenye akavuga tujya n'umufundi ukabona barakwitabiye ariko byabanze guca ahantu hagoye bitewe nuko wakoze agaca yumva umenga ico wakoze cabaye igikorwa gitoya ugacumenga wakoze akantu katotuma guhemba amahera mwavuganye bitewe n'uburyo yagakeka n'uburyo yakabonye wewe kubera gukora kwawe bica bigufata undi mwanya wamuca amahera agaca kubwira ati je nawe twavuganye sino yaguha kuko wakoze akazi gato bigasaba rero kwihanganirana hari aho yahevye cange akaguha yabonye
natwe nuko bimeze. Ico nosaba ahanini no gisaba nka leta gashobora kudushiriraho akantu kadukingi kugira ngo abanywanyi bacu badukoresha ntibahavure baduhohotera. Ico nosaba. Reka amakuru yacu tuyatambukire mu gisata c'indero. Ubumenyi butera busubira inyuma mu mashuri atari make bivuye ku busamazi bw'abana. Ivyo bikaba vyibonekeza cyane cyane ku ishuri ryisumbuye rya Muhuta. Nkuko tubibwirwa n'umuyobozi w'ivyigwa kuri iryo shuri rya Muhuta muri zone Gitaza ngo ubumenyi butera busubira inyuma kuko abanyeshuri batagomba kwiga bisinga cyane mu marigara. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Emeline ndiho kubgayo. Iri shure yatanguye mu 1990. Iri shure riramaze kuramura abanyeshuri batari bake. Byatanguye ikiri ishure nderabigisha lycée pédagogique RP, hanyuma rirasubira riragira ibindi bisata nka lettres moderne muri systeme ya kera, ubu yahindutse langue. Rirasubira riragira n'igisata ca scientifique ariyo yahindutse section de sciences, hanyuma section pédagogique ariyo nshasha kare yari normale ubu ni pédagogie. Twamaze kwamura imikangara itari mike. Ubumenyi ntitwovuga cyane ngo buriko buratera imbere, bugenda burasubiza inyuma n'ibintu bimwe bimwe, cyane cyane nkuko abanyeshure batagifise umwete cyane wo kwiga nka kera. Hariho ibintu bimwe bimwe bagenda barishiramwo byo gushaka kwanka ishuri, ugasanga ntibiga neza. Ubundi bwo bwabigisha barabandanya nkuko bahora babikora kera, ariko abanyeshure nabo usanga badashyiramo umwete nkuko abigisha babishaka. Nico gituma ubumenyi bugenda buramera nk'uburiko butera busubira inyuma bukewe. Uzi buriko burakora bishoboka byose. Nk'ubu twarashizeho étude obligatoire, abanyeshure twakwimvira ko batumwanya muhira. Ubu turabagarukana bakiga ku mugoroba kuva isaha 9:30 gushika isaha 11:30 bagaheza bagatahuka muhira. Nico twimvira ko gishobora gufasha kugira ngo abanyeshure tubashire ku kivi biyige bakorere hamwe begeranye, bareke gutumwanya, kuko kenshi bavuye ngaha ku ishure baca bagenda mu bintu by'amabigara by'amavideo bakaguma batumwanya, ntibaronka akanya keza ko kwiga. Abandi nabo gasanga nko muhira nta matara bafise, gukorana muri Muhuta nta matara dufise, basanga batashe bashaka biryamira. Nico gituma rero dufata ako kanya amasaha 2 kugira ngo tubakurikirane bagerageze kwiga. Abanyeshure kubisanzwe bakurikiza intumbero tuba twabahaye. Hari bamwe usanga babifata nabi n'abandi usanga bavyakira neza, ariko twebwe ico ubuyobozi bukora nuko dushiramo inguvu kugira ngo nabo batavyumva bavyumve, kugira ngo turako mwimbu wo kwiyongera. Intamba mu bwa mbere na mbere dufise ni zerekanye n'ivy'ibitabo bikoresha mfasha nyigisho usanga ari bike. Nk'ubu nk'akarorero nko mu myaka ya mbere usanga dufise ibitabo bike, aho usanga abanyeshure basangira nk'igitabo ari nka 8 6. Iyo ni intambamyi koye cyane. Ikindi naco nk'ubu muri ntunganyo nshasha ibitabo bigenda birashika bitevye, ugasanga programme rero ntizihuta gusha zihera nk'uko twabishaka. Indi ntambamyi nayo urabona ko amashure rimwe na rimwe ntiyubatse neza. Hari abagira neza bari barubakiye bloke imwe, bari batwemeye ko azotwakira iyindi mugabo ntibirashika. N'amashure rero kubera abana n'abatigira heza, urabona ko niyo ni intambamyi. Indi ntambamyi dufise ni yuko turi impande ikiyaga ca Tanganyika. Abanyeshure benshi umwete mwinshi nta gushaka kwiga, baguma bashaka kugenda kuroba, bagasamazwa n'abarovyi, ibintu byinshi bikabasamaza. Biragoye kubabuza kwitanganyika kuko urabona tuba kwitanganyika, ariko twaragerageje korasha amanama y'abavyeyi tukasaba abavyeyi ko bahimiriza abana kugira ngo ntibagume basamazwa n'ikiyaga, kugira ngo bige nabo batera imbere nk'abandi. Hanyuma n'intwaro turakorana tubicishije mu buyobozi bw'indero muri komine, ku musanteri, bagahimiriza abana ko boza baraza kw'ishure bakareka gusamarira ikiyaga. Ahantu guhakarorero ko bigeze gufata ingingo y'uko atamwana n'umwe ateza kuba ariko aratembera ku kiyaga mu mwanya w'ishure. Reka tuve amakuru y'indero dutambukire mu makuru y'amagara y'abantu. Hamaze iminsi higaragaje ubukoko butarasobanuka neza muri zone y'amagara na cyane cyane ku nkengero y'ikiyaga ca Tanganyika. Ubwo bukoko bukaba bubangamiye cyane abarovyi kuko kaguye ko acamera nk'uhiye. Nkuko bamwe mu barovyi basinzikaje n'ubwo bukoko bagenda babivuga, barasaba leta ko yo baronderera imiti yo kupompa bakabwica kuko batakiburonkana agahengwe. Tukaba tubibwirwa na Ngurinzira Fabien, umwe mu basanzwe bageramiwe n'ubwo bukoko. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Ubwo bukoko buraza bugatandara abantu gakubise kagacaka kugwako, hamugize ukuga kagacaka kubabura kwahinduka kujya ku mucabo komenga n'umuntu yahiye n'umuriro. Ubwo bukoko ngaha buguma bwiyangaza ni bwinshi, buguma bugenda genda uryamye usanga kagutandaye kakwinjiramo gakuroye ko ucubabu. Mu bwato burashobora kugenda mu mpuzu twambara nkizi tunze ngaha tugasanga mu bwato niyo buri ugaca budugwako tukubise tugaca dusha mu mpuzu tujana ahantu kuba tuhagaze twicaye turasanga bwuzuyemwo ngaha kuturyamye tugasanga buriko buraturya tukubise tugaca tubabuka.
kubabuka ikintu cyodufasha leta no kuturondera umuti wo kubwica abantu batari bake ni benshi ari bibabo babukamenya n'abantu bahiye mu ziko ni benshi ngakumweha ugiye uratembera ngo ubabona bahiye ku mazuru mu ruhanga ku ntoki ku maguru reka naho umuntu hose atabona kure urajya tujyanye ngaha burasora kuza kudufata aho gaciye wasinziye wababutse mu mpuzi ngo gire ngo uracakonkumura impuzu usitse mu bwato ukazusanga ngubwo buriyo ugize ngo uracakwihenga gato ikaciye kungura kubise cubabuka. Aha naho turangiriza amakuru yacu y'uno munsi, reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye kudutega yompi, dushimire uruganda rwa Radio Magatamze FM gashoboye kudutorokaniriza no makuru, reka kandi dushimire na Ciza Janya yari mu buhinga bw'ivyuma. Richard Ndayizigene je niko ndayabashikiriza naho butaha. Gwino muri sanze muri radio Magatamze FM.